Banwanyi ba We Talk Business naje ni Shadow muri kumwe nta kindi kinzanye nje kubabwira business zishika kuri zitanu ushobora gukorera mu gihugu ca Dubai. Mu gihe wamaze kuhashika ukatsimbatara nagira ndakubwire business zishika kuri zitanu ushobora gukorera mu gihugu ca Dubai. Alright, go rich or die trying, never stop learning. Kirazira guhagarika kwiga. Duteza kwiga misi yose, kujya tuwoga misi yose kugira ntitunuke, kujya dufungura misi yose kugira ntidusonze twicwe n'inzara. Niko dutegerezwa no kwiga misi yose kugira tumenye iyisi irikiraja. Niyo mpamvu ndabazaniye business zishika kuri zitanu ushobora gukorera mu gihugu ca Dubai. Nkundira ndaguciremo ndakwibutse neza yuko dufise abahinga mu guhinyanyura ama website. Ushobora kubura ikigo kigenga, business, assurance canke ONG ukeneye website kugira ibikorwa byawe bibandanye byaguka isi ibimenya. Turahari, abahinga bacu barahari kugira bayugufashemwo mu kubakira urubuga website ruzogufasha ko ibikorwa byawe bimenyekana cyane ku isi yose. So bagukorera ku giciro kitavuna. Karibu, abahinga bacu baragukorera website mu masaha atarenze 48. Turabahaye ikaze, muze murabe byiza atahandi byari bwigere biboneka muri kino gihugu cyacu Burundi, kuko abahinga bacu bafise ubumenyi atabandi bantu bafise kazi. Twagiye business ya mbere, kwimporta no kwexporta ibintu. Guys, nagira ndakubwira yuko iyi business nagira ndakubwira yuko iri très important. Abantu bi Dubai hari abarundi beshi, hari abanyarwanda beshi, hari n'abadukurikirana mbere turanabarumukije, barakunda ibiribwa vyo mu gihugu c'u Burundi. Ni mugende mu bibashire babaha amafaranga, mbere uzosanga ari n'ibiribwa bakumbuye bazobifungura byihuse. Ikindi naco hita ugira restaurant muri icyo gihugu ca Dubai. Mbere urashobora no gufata iyo restaurant. Ubu nyene ndatanguye kukubakira business. Iyo restaurant genda uyite Kugatoke. Alright, kugira uwari wese azokumva Kugatoke yumve ikirundi avuge ni nta handi ngiye gufungurira atari Kugatoke. Ahantu hameze neza hatuje. Nagenda kubwire yuko n'umuntu ari Dubai aba afise utuntu twishi akumbuye two gufungura ibintu bingahe ari bituruka ngaho i Burundi. Uri gitoke, uri bijumba, uri biharage, uri kiniki, ivyo bintu byose barabikumbura. Shorayo mbere wanashima n'inyama, kuko burya inyama zo muri Afrika kubera ziba ziri mu bitungwa biri naturere, ni ibintu bya mbere bakumbura hariya. Twarayo isosiso, twariye ikintu cyacu cyose cy'ikiribwa, nta bakiriya uzobura. Ni washobora kuronka inzira yo kubijanayo, ngiyi business ndakuzaniye kuvyerekeranya ama produit yo gukura mu gihugu ca Dubai ubizana mu gihugu c'u Burundi. Genda ufate ama produit ari electronique, uri aya matelefone, uri aya mashini, uri ayo Starlink, uri iki vyose ubizane mu gihugu c'u Burundi. Mbere hari business ya nyuma nza kukubwira, iyo yuca wumva yuko total matana handi hantu woyikorera atari mu gihugu ci Dubai. Ivyo bintu vyi Dubai kabizana mu gihugu c'u Burundi. Niyo mpamvu usabwa iki fyonda haje nyine kuri subscribe, gira like nimba wumva ibiganiro vya We Talk Business vyakuryoheye. Ariko hano ni kuri kaminuza, ni hahandi uvuga nti mbere yuko mfyonda kuri ikiganiro ntegerezwa kubanza gufata ikaramu nikaye nkandika. Turanezerezwa n'abantu baduhamagara bakatubwira nti turakeneye yuko twicarana kugira twumvirize, kugira tusubire tuyage kuvyo mugize kutuyagira, tuvyicarire deep. Ati mbere nimba mufise nakanya mudushikire mutubwire nimba muri kuri office ya We Talk Business, tuze tumushobore kutugira aga formation na ekrisisima kuma business muba mwatubwiye, natwe muduhamagara rimwe twitaba kabiri. Alright, business igira kabiri ngiye kubabwira ni agence de service. Na yahe ma service ushobora gushingira agence ngiye wibereye i Dubai.
ikintu cya mbere wokora mu gihe washinze agence i Dubai nta kindi no kuronderera uburaro abantu amarojuma. Hari umuntu avuga nti jewe naje Dubai mugabo sinzi aho nshikira. Mbere ahantu ushobora no kwashira n'indi service ukuntu uza kwakira abantu abahaje, abaje gutembera, abaje kuhakorera, baje kugira ivyo barangwe bazana ino mu Burundi. Ivyo vyose ico gikorwa ukaba ubugikora kagahinduka akazi. Alright, ikindi ca kabiri urashobora kugira iyo agence ukayihindura yirondera amaviza ku bantu baja mu bihugu biriya na biriya ainsi de suite. Nico n'ikindi gikorwa uwoba ukurakorera muri iyo agence yawe. Ikindi gikorwa ushobora gukorera kuri très important ni kurangira ubuzi abantu. Hari n'umuntu ashobora kuvuga nije nibereye Dubai mugabo ndipfuza guhindura kano kazi narindiko, ukamurondera akazi peut-être kisumbuye ari muri facilitation katariko karamupara yako yari karakora, ugasanga uramurangiye akazi koroshe paraporo yako yari karakora, ugasanga mbere wanashima waguriyemo nini miryango ashoboye kumukura muri Dubai ukamujana mu kindi gihugu. Kubera iki? Ya agence wamaze kuyaguramwo imiryango mu bindi bihugu n'indi service. Harimo ibintu byinshi gukora muri iyi agence. Mbere muri iyi agence urashobora no kuca ushiramwo kurungikiranira amafaranga ku bantu ba Dubai n'abari Burundi n'abari muri Afrika yose, ukacugira agence ije kurungikiranira amafaranga muri ivyo bihugu vya Afrika. Mbere no muri amafaranga ashobora kuva Dubai akaja muri za Canada, za USA n'ahandi hose, mugabo vyose bigakorerwa muri iyi agence yawe. Ni kuvuga ni multi. Alright, business igira gatatu wokorera i Dubai ukaronka abantu bagukurikirana benshi cyane gose ni business ya content creation. Hari abantu mesherezami bakeneye kumenya ati mbega umuntu amaze imyaka 10 i Dubai w'umurundi yabayeho gute, yashitse gute, yakoze ubuzi bumeze gute kugira yumve yo hamara iyo myaka 10. Iyi content yorabwa n'abantu benshi. Iyindi content mbere wokora ni vyerekeranye n'ubuzima bw'i Dubai. Abantu babayeho gute, abakobwa bakora iki, abamaze imyaka myinshi bakora iki, abamaze kuhagira iwabo bakora iki. Mbere ayo ma content yose ukayashira ku mbuga kuri za YouTube, kuri za TikTok, kuri za Facebook. Nagira ndakubwira yuko izi content abantu baherereye muri bihugu vya Afrika baba bakeneye kuvyumva kugira nabo bihabahe igicapo c'ingene boza gukorera ngaho i Dubai n'ingene bohaba. Ikindi kintu abantu baba bakeneye kumenya mu gihe woshira muri content creation yawe, abantu baba bakeneye kumenya ati mbega nize business arinye umuntu ashobora gukorera i Dubai. Mes amis, let me repeat this. Nize business arinye umuntu ashobora gukora mu gihe ari Dubai. Iyi content yorabwa n'abantu benshi kubera iki? N'abantu benshi bafise ubuzi bakora amasaha 8, bakora amasaha 12, ariko ayandi masaha asigaye akavuga nti mbega ninshika aho ntuye, ninshika imuhira, ninshika homba nza kuca nkora iki avec telefone yanje, avec portable yanje, machine, nza kuca nkora iki. Ugasanga nafisi cyakora mugabo mu gihe uri kurabereka ama business arinye bashobora kuca bakorera ngahi Dubai. Iki kintu kiza gutuma kigukururira abantu benshi baza kugukurikirana ku mbuga zawe. Muri content creation urashobora no kwerekana ingene abantu bubaka, ingene abantu amamashini yo kumesa. Ivyo bigaca bikwega abantu bari no mu gihugu cy'u Burundi. Ayo mamashini uri kurabereka bayagutuma mbere nawe ubwawe ugasanga uri Dubai mugabe izo business runaka uri kurazikorera mu gihugu cy'u Burundi kubera wabonye yuko clientele kiragwira, ushimye kwagura imiryango business ucibihonyeza mu gihugu cy'u Burundi canke mu Rwanda, muri Tanzania no muri Kenya. Iki kintu kiba kiri très important. Ikindi kintu ca gatatu woshira
muri content creation mu gihe woba uri i Dubai ni ikintu ca motivation. Hari abantu usanga bahaba ugasanga bumva ubwoba, ariko ni mwamara kubagira motivation ukabereka ingene abandi bahabaye, ukabereka intambamyi, ukabereka ingene bahitwaye, ukabereka ingene abandi bashobora kugira tenacity bakamara imyaka 10 ainsi de suite, ibi bintu biraza gukurura bitume abantu bakuraba ari benshi cyane rwose bagukurikirana. Content creation ni imwe muri business irimo amafaranga menshi cyane rwose, ebyensire yuko intelligence artificielle yaje yorosha igiko cyerekeranye na content creation. Ikindi naco kizotuma vyoroha nuko birya n'ibihugu bimaze kugira eligibility ku mbuga nibaza yuko ari zose bizotuma zijya mbuga zawe ziguhemba vyoroshe, n'amamwaye imbere wanashima dope mushobora gukoresha muri monetization y'imbuga uzosanga yose akorohereza, liza PayPal, ari cryptocurrency z'ama banks, ibyo byose usanga bikorohera. Genda ni telefone yawe ni iki, byose uzosanga biri très important. Iyi business nuyikora ndazi mu gihe gito uzombwira nti wow warakoze kundangira business. Ariko kugira uzore yisise nta buzima na bumwe uzore yisisamo utakoze ikintu bita consistency hamwe no kugira novuga ni kuba educative mu gikorwa uba uri kurakora. Kuvuga yuko uzoposta rimwe uposte kabiri uposte kubera uvyumviriye, no, utegeza kugira plan de travail. Alright, business igira kane nagira ndakubwire, nzi yuko abantu benshi bakiva mu gihugu kugenda mu kindi baba bayikeneye, ni ikintu cha transport. Iki gikorwa n'abantu benshi bagikora ukutariko jewe ntemera. Burya business y'uyu munsi ni byiza yuko umenya kuyidandazamwo. Hari ikintu nigeze kuvuga kuri TV ntiriwe ndavuga, ushobora kwidandaza vya fake mugabo ukemegwa vya hatari. Kubera iki? Widandaje ku rugero ruri hejuru. Iki kintu cha transport kura abantu mu makartier ubajana kuri aeroport, bakure kuri aeroport ubajana mu makartier. Iki kintu kiri très important. Hamwe mbere nakani yifuza ugende widandaze bihagije ku mbuga, ku buryo nakanavuga ni jewe mvuye mu Burundi ahita avuga nti burya contact y'umuntu yontora kuri aeroport i Dubai n'uyu niwe muntu nabonye w'umurundi abikora. Nimba umuntu azovuga ni jewe nshaka kuva muri quartier ngenda kuri airport, bavuge ni burya umuntu nzi yuko abikora n'uyu umurundi, tuduhuza ururimi, umurundi avuga ururimi gumva n'abanyarwanda, ati jewe nta bandi nshaka yuko aza kuntwara atari uyu. C'est très important. Burya hajya iyo uri mu kindi gihugu ugahurira n'uwundi muntu muhuza ururimi, mwumva muturuka hamwe, umva ari nk'itara ryatse mu gihe wari mu mwijima, n'ikintu umva kiguhimbaye. Mugenda muratera inkuru, mugenda muri bukanye wanyu, mugenda murahana amakuru y'ibigezeho. C'est très important. Business ya nyuma nemeye kubabwira, mes amis, nagira ndakubwira yuko iyi business nanjye ndayiyumviriye, naciye mvuga ni ubwo nta bantu barenga 5 baba yikora ntoba tutazi muri iki gihugu cy'u Burundi. Kuko mejeje kuyiyumvira narumvise niruhutse, navuga nti oh wow, ndarose ikintu nza guhereza abantu wanyu ba Talk Business, bandi badukunda badukurikirana, badasiba gupartage ibiganiro byacu, badasiba kutubwira yuko badukunda hariya muri commentaire n'ahandi, ati ndarose ikintu kiri très important ndababwira. Naco nta kindi atari gufata ry'amavoitire beshi bafashe yuko yapfuye ukayakora hanyuma ukayarungika ino muri Afrika. Nagenda kubwire yuko iyi business uzoyironkamo amafaranga menshi cyane gose. Alright, kuko ni modoka usanga zitafuye ibintu byinshi, ngo ugasanga bo bazinegrije, bazifasha ibisanzwe, wewe uci ugenda ukayifata ukayikora, canke wanashima ukayirungika ino muri Afrika idakomeye, ukayirungikana n'ibikoresho bazoyikora
kugira isubire kuba fonctionnaire we wamaze kubona ati reparation izo ntwaraya ainsi de suite ugasanga uyiguze nk'amadolari 1000 mugabo ukaca uyideplacer ukayikura hari ukayizana ino ukaca usanga bagwaye nk'ibihumbi 5 by'idolari. Nibaza yuko iyo business kameme wari wese azoyumva akayikora azovuga ni wow, WeTalk Business wari waratije ati iyo uza nka 2020 kameme ati hari handi ahantu mbamaze kugera hisunuye. Ndazi yuko benshi muza kuzana intambamye ngo kuyideplacer ngo ibiki n'ibiki. No, mes amis, banza ukore. Ikindi kintu tugeze no kubabwira uyu munsi sinumva yuko uba trop motive n'ibihugu bidafise ibitoro bihagije kuzana n'imodoka zinwa ibitoro, ahubwo raba imodoka ziri electrique abari zurungika mu bihugu bidafise ibitoro bikwiye. Naka nakandi kantu ndakubwiye kaza kwiyongera kakanovera kaza kwiyongera kuri iyi business. Meshereza ndashaka muri commentaire mumbwire mbega izi business ni ye business ushimyemo, mbega izi business muzumvise gute? Mbega weho muri commentaire wewe ubaye Dubai cyangwa ubaye hehe, mbega weho wibaza yuko ari ze business zindi zoba zikorerwa i Dubai? Zitubwire. Hari n'ubundi ushobora kuba ari kandi ukurikirana ari muri Amerika, nawe tubwire business umurundi ashitse hiyo yokora, binashobotse unyandikire inbox. N'ubundi ari muri Canada tubwire ni umurundi yoshika muri Canada business za mbere yokorera ngaho Canada nizi. Mugabo icyo dukeneye nuko wari we wese umurundi yumva umutima heyutse mu gupartager business, mu gupartager ide n'abandi bantu. Ni Shadow mwari muri kumwe hano ni kuri WeTalk Business. WeTalk Business ni kaminuza yagukiye umuntu wari we wese. Isifu yuko ufite kuri subscribe kugira ikiganiro tukigishirako uce ubona notification. Ku bantu bakeneye Starlink ari mini ari standard, je suis ici pour vous, kuko turakeneye yuko kameme umuntu wese yisanta kuri connection imeze neza. Reka tubasezere, turabakunda urukikundo rw'akabura rugero. Iyi video ndayikoreye umuntu wari we wese ari mu Burundi n'uri Dubai n'uri hehe, kugira wari we wese yumve yuko akwiye kumva kuri Dubai no kuri iki. Ainsi de suite. Ndabasezere, ciao ciao, yari Shadow mwari muri kumwe.